mugabo igihugu cinjiwemwo n'amadolari miliyoni 200 gusa. Mbwira ico gihugu bafroda bakiba amadolari arengeye imiliyaridi. Be murazi igituma mubona nshiramo ingufu. Be murazi yuko Banki Mondiale na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigira. Aha jari cyo ndubusoma wanjye. Murazi kwagirizwa kwari wewe urya ibiturire, kwari wewe ufroda amadolari. Barabinyagirije ndababara vrema. Ingene bavuze ngo ujya todoshaje gituma ngo zitangana ngo twebwe ngo reyere ngo nijya kuri marché noir ngo hanyuma ngo twebwe duca tugumiza hasi ngo ugira duce tuyajana kuri marché noir ngo yarenga ko ngo niyo ngo jewe ncabye ngo niyo tugabura abategetsi. Wibaza uri kurazira umwasi w'igihugu ariko yica igihugu umukuru w'igihugu akaba ari wavyagiriye. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu na yanyu Muhuza TV. N'umwanya tugiye ko bageza ko amakuru tuza kugaruka hanini mu gisata cy'ubutunzi ariko gifise aho gihurira n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ni nyuma y'ivyatangajwe mu minsi iheza Banki y'Isi yose yagirije Varisito Ndayishimiye ko yiba umuriyaridi w'amadolari ku mwaka. Ibi Ndayishimiye akaba yarabitangaje n'ishavu ryinshi mu nama yari yakoresheje abategetsi batandukanye b'igihugu i Bugarama mu ntara ya Muramvya. Kuri no dosiye tukaza kubabwira ko vyinshi bishasha bihejeje gushirwa ahabona. President Ndayishimiye we yavuze ko buri mwaka hibwa mu Burundi amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga hafi imiliyaridi 400 vy'amafaranga y'amarundi, bisigura ko hibwa amafaranga angana nayo leta ikoresha mu mwaka wose. Ese ni bande bo babiba ayo mahera yose? Ibanki y'Isi n'ikiga FM vyibaza ko aya mafaranga yibwa n'abategetsi harimwo n'umukuru w'igihugu. Varisito Ndayishimiye we mu kuvuga avuga ko baherutse kumwereka ingene abategetsi bagumiza ko akajagari mu bijaje n'ingene ifaranga ry'u Burundi rivunjwa kugira vyorohe kwiba. President Ndayishimiye kandi yavuze ko yababajwe no kubona yagirizwa ibikorwa n'abakozi ba leta bafatanije na bamwe mu barwizatunga, aho umukuru w'igihugu yagiriza rwose abakozi ba Oberiko ari bo bafasha muri ubwo busuma. Tugiye kubageza ko ano makuru ku buryo burambuye, tuza no kubabwira ivyatangajwe n'umwe mu bahinga bakomeye cyane yubashwe cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bishasha kuri iyi dosiye vyose ukaza kuvyumviriza muri ano makuru. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bo baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nkwaye kaze mwidonido y'ano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira mu minsi yeze, President Ndayishimiye yatangaje ko yababajwe n'uko Banki y'Isi hamwe na FMI vyamwagirije kurya ibiturire kandi bikorwa n'akarwi k'abantu gakorana na Oberi. Banki y'Isi hamwe na FMI rero bikaba vyaragirije umukuru w'igihugu kurya ibiturire. Perezida Varisito Ndayishimiye we mu kwihakana ibi vyose yagirizwa yavuze ko hari akarwi k'abansi b'igihugu bishize hamwe mu guhomvya igihugu babifashijwemo n'ikigo Oberi kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Muri iyo nama Perezida Varisito Ndayishimiye yashimikiye cyane ku bikorwa vy'ikigo Oberi, aho yavuze ko kidakora ico kijejwe, aho kandi ariho umutima w'igihugu cizeyemwo amafaranga. Faustin Ndikumana we akavuga ko ibi n'ubundi bagomba kuvyagirizwa kuko aribo bavyiteye. Faustin Ndikumana ati biroroshe ko Banki y'Isi na FM vyagiriza umukuru w'igihugu ko ari mu banyuruza amadevize mu gihe Banki BRB, Banki y'igihugu gitwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu gihe rero umukuru w'igihugu aheruka gushikiriza aya majambo yose ko hari n'abategetsi bo hejuru mbere nawe yo barimwo boba bari inyuma y'itunganywa nabi ry'amafaranga mva makungu ku nyungu zabo, ku bwa Parsem ngo ayo mashiramwe ntiyo kwaduka ngo abagiriza uko gusa, ngo birashoboka ko hoba hariho ibikorwa leta yakoze bituma yerekana ko atabikorwa vyo gutuza ko karwi vyo babiriko birakorwa, kuko ngo vyoroshe cyane gufata abo bantu.
Faustin Ndikumana avuga ko abaronka amadevize baba bazwi, ati rero biroroshe ko leta imenya ati abazanye ibidandazwa vyabo naba canke naba. Ikindi ngo amadeclaration de mise à consommation y'ibidandazwa vyabo aba ari muri douane ku buryo biba vyoroshe ko bisuzuma. Agira ati vyobazwa n'abari barongoye banki nkuru BRB kandi abarundi bakamenyeshwaho idosiye y'uwahoze arongoye BRB abayirimwo bose bagafatwa kuko ngo bishoboka ngo nabo boba barimwo mu banyuruza amadevize. Ikindi kandi ngo nukuntu banki y'igihugu BRB iguma mu kwaha kw'ibiro vy'umukuru w'igihugu, ngo rero bigaca vyerekana ko yuko umenga ibiro vy'umukuru w'igihugu nibo bayitegeka nk'uko vyabandanije bivugwa na Faustin Ndikumana. Agira ati ivyo rero bica bisigura ko bizoba bibi vyose muri banki nkuru y'igihugu bica vyagirizwa umukuru w'igihugu kuko niyiri. Yongera ati kubera iki itavayo, ikintu kiriko kiratunganywa nabi baca baraba ministre de titulaire. Rero ngo ibiro vy'umukuru w'igihugu vyaramaze gufata iyo banki ucumengo nibo bariko barayitegeka. Akabona ko BRB yari ikwiriye kwigenga hama nayo ikabona gutegeka ayandi mabanki, hama hagaca hakurikira ibikorwa vyo gusuzuma ibikorwa vy'ibanki nkuru audit bijanye n'ingene yagiye iratunganya amafaranga mvamakungu. Kubwiwe ngo birababaje kubona mu misi iheze amafaranga leta yashobora gukoresha mu gusumisha bimwe mu vyankenerwa biva hanze reserve de change yahora angana n'ay'ukwezi, ariko mu misi iheze aho ikigega FMI caje mu Burundi cahisanga ageze ku ndwi zitarenga kuri zibiri. Ivyo rero ngo bituma FMI icika intege nari ryaheruka gutanga igice ca mbere c'imfashanyo yari yemereye Burundi nk'uko vyabandanije bivugwa na Faustin Ndikumana, we aho asaba ashimitse ko ibanki nkuru BRB yovanwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ikindi rero Faustin Ndikumana yasavye ngo nuko hoza hashirwako abahinga mu kugenzura ibidandazwa biva hanze y'igihugu, aho ngo vyokoroha kumenya abo bose banyuruza amahera mvamakungu. Mu yandi makuru reka tuyabandanize ku vyatangajwe n'abayobozi b'ishirahamwe rijejwe gukwirakwiza umuyagankuba ndetse n'amazi mu gihugu c'u Burundi, aho abayobozi ba Regideso bagiye kuzohora bakora ibibazo imbere yo kugenwa. Ivyo ni ivyavuzwe mu nama shikiranganji yakoranye ku munsi wa mbere igenekerezo ya 6 Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2023 mu ntara ya Kirundo, aho yemeje integuro y'itegeko risubiramwo itegeko rigenga ishirahamwe Regideso. Prosper Ntahorwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta arashikiriza imvo nyamukuru zatumye iryo tegeko risubirwamwo. Itegeko risanzwe rihari ngo niryo mu mwaka w'1977 rikaba ritagiwe n'amabwirizwa n'amategeko kandi yagiyeho mu nyuma. Haheze igihe kirekire cyane umutahe w'ishirahamwe Regideso udasubiwemwo. Itegeko rihari kandi ngo ntiryerekana ingene abayobozi bagenwa kandi kugira bakore neza bategezwa kubanza gukoreshwa ibibazo. Ingene ishirahamwe Regideso ryubatswe ntibikijanye n'ibikorwa risabwa kuko vyagiye biraguka. Integuro yemejwe rero ikaba izanye impinduka zitari nke. Muri izo mpinduka umuyobozi mukuru n'abayobozi bazobanza gukoreshwa ibibazo. Umukuru w'igihugu azoshikirizwa abantu batatu ba mbere barushije abandi mu kibanza kimwe kugira atoremwo uwo agena. Gushiramwo ingingo ivuga ibishobora gutuma umuyobozi mukuru canke umuyobozi ava mu mabanga. Kubijanye n'ikiringo gukuramwo ivyerekeye kongerwa rimwe gusa kugira ngo uwukoze neza bigashimwa abandanye yongererwa ikiringo mu gihe cose bizoba bikenewe. Hari kandi gushira ku gihe umutahe w'ishirahamwe Regideso kubera ibiharuro bihari ari ivya kera. Gukura mu rwego nshingwantwaro uwuserukira abakozi, uyu akazosubirizwa n'abahinga babizi mu vyo Regideso ijejwe.
harimo kandi gutegekanya inama zidasanzwe z'urwego nshingwantwaro mu gihe hari ivyihuta bikeneye kwigwa, gukuramwo ibijanye n'umwanya uhabwa umushikiranganji kugira abe yagize ico avuze ku ngingo zafashwe n'urwego nshingwantwaro. Icanyuma akaba ari ugushiraho ubuyobozi bushasha bubiri. Ku rwego rw'uburere harategekanywa igisata kijejwe amazi, ikijejwe umuyagankuba n'ikijejwe ubudandaji bikukira abayobozi batandukanye. Izi rero akaba ari impinduka zigiye gukorwa muri Regideso, aho bamwe banasaba ko n'ahandi hose mu yandi mashirahamwe navyo vyoja bigenda uko kugira ngo gutunganizwa kw'abenegihugu kurusheho kwiyongera. Aya niyo makuru yaragezweko muri kano kanya. Rero vyonde subscribe canke sabone niba utari wavyondako kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi n'amakuru bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV muheza